Ingabire y'amatara yo kwakiriza Zone Nyakabiga ifise agaciro k'imiliyoni 16 niyo yatanzwe kunondwa imyandagaro n'abanyeshuri babiri bakomoka muri zone basanzwe bavukana bakiga mu gihugu ca Canada kugira ngo iyo ngabire y'amatara izoshobe kwakiriza ibarabara ryitiriwe Avenue de l'Imprimerie. Igihe batangura kwatsa amatara ngaha mu Nyakabiga twarabonye ahantu henshi bavuze ko babonye ko ama business ari hafi yaciye yunguka cyane, twabona ko umutekano waciye uba mwinshi kubera hakije amatara, kandi tukabona ko ari umugambi urumva twese dushobora gukora utagoye cyane, kandi urumva tubishize mu mwete turashobora gufasha. Rero twaciye twibwira ko natwe tutegerezwa kugira ico dukoze. Ayo matara umutana ukuye mu tujobe dutonya jewe nkora ndi umunyeshuri, rero mbona ko jewe nashoboye kubikora, mukuru wanje ngaha yashoboye kubikora. Je mbona abantu benshi bo muri diaspora bakuru utujobe kandi biga ashobora kuziganya amahera kugira ngo nabo nyene bateze imbere igihugu cabibarutse. Mu Marundi byafashe hafi miliyoni 16, ariko ugereranije n'amahera bisaba mu madolari ukorera ajya muri Canada ni byoroshe cyane, ariko ni sigiciro kinanira kugira ngo ukironke. Abantu benshi bugwaruka bamara bakura ubuzi bwinshi, nabo nyene ndibaza ko bashobora kuguzana imitahe kugira ngo bafashe mu bikorwa bimeniza. Diko turarondera imigambi kugira ngo turonke uburyo bwo kubandanya kwa investisa mu migambi imeze nk'uko. Rero twariko turiyumvira gutangura business y'ikawa wajya muri Canada kugira ngo ama profit uza kuronka muri ya business turakoreshe kugira ngo tubandanye iyo migambi yo kwatsa amatara, canke tuvugane n'abandi bantu babangaha bazi migambi yoteza imbere igihugu natwe totereramo. Je nibaza mu by'ukuri ko twese turashobora kugira ico dukoze kugira ngo dufashe igihugu cacu kugira ngo gitere imbere, kandi bizosaba ko abantu bose igihugu baciyumvamo kandi urumva bagikorera batiziganya. Ibintu by'ibiyayura bimutwe n'ibindi bisamaje urwaruka birababaje cyane gose kubera urumva ni potentiel iba itakaye, kandi ndibaza ko urwaruka bw'Urundi burashobora kugira ibintu byinshi kugira ngo gifashe igihugu. Ubuyobozi bwa Komine Mukaza bakabashimiye ngabire banakengurukira imvukira za Zone Nyakabiga ziba mu mahanga kuko ngo zidahengeshanya kwitaho iterambere ry'izone bavukamwo. Ariko rero bakabatera kamo imvukira za Zone ya Bwiza na Zone Rohero ziba mu mahanga ko nabo nyine bafatira akarorero ku mvukira ziba mu mahanga zo muri Zone ya Nyakabiga na Zone ya Buyenzi. Aba bana baragize iciyumviro, ariko ahanini iyo bwa mbere bagipfuye kuri papa wabo, ko turazi yuko papa wabo nawe amaze kurangura imigambi itari mike ijanye no gufasha abenegihugu muri no Zone ya Nyakabiga kugira ngo babe ahantu habona. Dusubiye inyuma gato muri bukadeza yuko dutangura gusaba abenegihugu ngo baboneshe aho babaye, twasaba yuko umuntu wese ashira itara ku rupangu asanze abamwo. Ariko aho mu Nyakabiga ababa hano bakoranye cyane n'abasanzwe baba hanze y'igihugu bace bavuga bati oya, gushira mu wese itaragiwe ku rupangu ntibisa neza, reka turabe ukuntu dutangura gushira ku mabarabara aya mapoto kugira ngo hose habone, ntihagire ejo tuzosanga amayinite yaheze ugasanga hamwe harabona handi ntihabona. Ni iciyumviro ciza cyo gushima cyane ko biriko birava mu bantu twokwita ko ari banini bafise n'uburyo bwinshi bikabiko biraja mu Urwaruka mu masaha make y'abaronka ku munsi yo gushobora gukora utunaturiya. Murabona yuko bakuyemo igikorwa ciza gitwaye hafi miliyoni 16, bakaza kuvuga ati natwe ya komine tuvukamwo, ya komine twakuriramwo, turagiye ya karitiye twakuriramwo turagiye kuyifasha. Ni igikorwa ciza rero. Hama rero ubu twe nk'intwaro cyo duca dukora ubwa mbere hoho dukoranye ni mu Nyabune, abajeje umutekano, abajejwe ubutungane, abene gihugu, dutegereza kugira ngo ducunge iyi ngabire urwaruka ruduhaye igume imeze neza. Kandi murabona neza yuko ahamaze gushingwa amatara hose muri no Zone Nyakabiga ndetse no mu yandi mazone, murabona neza yuko ajya amatara aracakomeye. Biboneka neza yuko abene gihugu kubera bazi yuko bafise mu mutahe baragerageza gukwirikirana ivyabo. Ikindi nuko
kiretse gushima amaze kubikora nuko duteye akamo n'abandi aha muri no komine yacu ya Mukaza abantu tuzi baba hanze y'igihugu bafise imiryango bakora ubuzi ni benshi ariko murabona aho mu Nyakabiga ahaniniya niwe bamaze gukora igikorwa kiboneka ari naco gituma vy'ukuri ntoreka kubashimira uno munsi kuko kiretse aba hariho nabandi bamaze gukora aya mabarabara yose ubona mu Nyakabiga yegome hari aba ngaha baterereye mugabo ahanininya naba hanze y'igihugu dutera kamo rero abandi bashobora kuba ataco barakora bagerageze cyane cyane nkebure canke nsabe abavuka muri zone ya Bwiza na Rohero nimo novuga ko bakiri inyuma gusumba abandi kuko murabona Nyakabiga ivyo bamaze gukora na Buyenzi murabona ivyo bamaze gukora Buyenzi baramaze gukora bitari bike burya kuko haramaze kuba ku mazu atari make hajya muri zone ya Buyenzi haramaze gushigwaho amatara nkajya muri zone ya Buyenzi ariko ntibarashikira zone Nyakabiga mugo uri kuraraba zone Bwiza na Rohero cyane cyane Rohero tuzi irimwo benshi bavukiye hano bakuriye hano ubu bari mu bihugu byo hanze biraboneka yuko atakiboneka bariko baraterera kugira ngo iterambere rize no muri zone yabo kuko naho nyine urabona hari amakaritiye uyatembereyemo bugorovye hatabona urabona nka za karitiye Rohero za karitiye INSS za Gatoke za Rohero 2 vy'ukuri urabona yuko hatabona ajya amazu benshi barayavuyemo ntibakibamwo beneyo bari hanze agacajamwe abapangayo gaca barekera abapangayo uko mugabo ifoko biyumvira kugaruka gufasha kugira ngo ajye makaritiye yabo nayo amera neza abenegihugu muri zone Nyakabiga nabo nyene bakaba bashima iyo ngabire y'amatara kuko kuri bo ngo iryo barabara rya Avenue de Primary ritari ribangutse kubahaca mu gihe c'amasaha yitereye ni igikorwa ciza cyane twashimye cyane twego benegihugu kuko urabona aha hantu hatari habona bana nibarabara ahantu hatamuco wari uhari ibire tukaba tubikenguruka cyane turashimiye cyane urwaruka rw'imvukira ico cyumviro ciza cyo kuza gufasha kugera natwe tuba ahantu habona tukaba rero nico tubanza tubashimira cyane ubu urabona nk'abazoba bajya nko mu Bwiza ngaho mu Ijabe baduga ngaho urabona ahantu ibarabara ryegereye ku ntahangwa hatabona ibi rero bizodufasha cyane biraduhimbaye cyane tubanza tubashimira yuko n'ahandi hasigaye hari ahandi hatabona ngaho muri zone ya Nyakabiga dushabe kandi ubundi rwaruka nabwo nyene bazoshobore kuza kugira bafashe twebwe abenegihugu kugira ico baba bararonse kugira ngo bagifashanye n'abarundi bene wabo byagorana rero kubona nk'umuntu rero haciye yagira umutima uhagaze kugira ave ngaha ni barabara rirengana gushika mu Bwiza iriya hose bakajabuka agiye gutegera nk'amabus canke abagiye ngaha mu Nyakabiga